Bagabo reka ndabereka ingene ndatetse aka gatoki n'inyama zo mu nda. Bagabo nukuri n'ibiraya ndatanguye mpata ibiraya hama rero nza kuri ka gatoki kanje ntabwo ndari mfise agatoki kenshi mugabo bagabo kakari kabaye nta kibazo twebwe ntidukompire ku buzima haba namba tugomba kuvyorosha twagatonoye nyene twitonze uno munsi twakoresheje n'amaga kubera bagabo ntiturikunda ntitugomba ko inzara zirabura nukuri uvyo nta mwanya tubifitiye ndaciye rero ndabihwatisha n'intuze n'amaga ndagira nyene kugira ndivyitonde uko niko vyabonetse canke ndabikatamwo kabiri. Bagabo ndakubwiza ukuri ibi bintu biboneka neza. Bagabo Imana yaraduhezagiye ino baratuzanira agatoki tukagura sometime hama rero nsira utuzi dukeyi mw'isafuriya ko ndongeramwo utundi dukeyi nyene hama rero nsiramwo ibiraya ndafundikira. Bagabo nukuri nuko ndatogotesha hama rero nca ntangura gukata amaveji ndagize seleri ndayikaze utuntu duto duto n'igitunguru cera na cene ndakase utunini tunini uko nyene hama rero ukaza ukatamwo kabiri uko. Bagabo ibintu nukuri birabereye ko wewe ufise ukundi ubikata nta kibazo gukata uko wiyumvamwo ukororeheye aba ari vyo ukora kuko nukuri ntukompere ku buzima Adamu na Eva barabigukoreye nta kibazo. Reka tubandanye ndakasemwo gatatu kabiri kubera ko iki gitunguru cari kinini gatoyi hama rero tuza kuca amababi ko dukata buto buto uko nyene mubibona. Bagabo ibintu vyorose biri simple nukuri nta gukompere ku buzima muri iki gihe murabona ko nukuri ibihe bigenda bigorana ntabwo ibintu bikimeze nka kera bari bafite imyanya yose birirwa batera udukarata n'ibiki ubu gukoresha amaboko tugakora ibintu bizima ndakubwiza ukuri. Hama rero nsa nkata n'udukarote umunsi ndagane mfise udukarote duto duto nca ndadukata uko nyene ubona ndiko budukata ko ntitugomba kukompere ku buzima tugomba kuvyorosha ndakubwiza ukuri nuko nyene twakasa amakarote yacu. Bagabo nukuri jewe niko ndabikora wowe ufise ukundi ubikora nta kibazo kwere mbona ibi byose ko biza mu nda nukuri ntiduswane ngo ni kubera zenda yikatuku nawe wikatuko nukuri bikatuku bishace nta kibazo sinzoza ngo ndagutware kuri polisi oyaye nukuri reka tubandanye naka gapapirika gatukura ndagakasuko. Bagabo bigereranye nyene atari binini atari bito nyene hagati na hagati nawe uravyumva nukuza turakora ibintu bizima uko nyene niko vyaboneka. Rero murabona ntabwo ari binini ntabwo ari bito hagati na hagati nuko bikwiye kugenda. Hama rero ibiraya bimaze kubira nk'iminota 8 ukaca rero ufata rero ya sosi wateka y'ubutumbutumbu ugasukamwo uko nyene nta gukompere ku buzima muri iki gihe nuko nyene ukira ibintu biryoroshe nyene biri simple. Bagabo ukaca utogotesha ugasira kwa karumyo ukamanza ukumviza rero nakunyu ko kubera ugasutse mu biraya wumve ko kafase ucusiramwo ibirungo wipfuza zewe kari gakwiye ndatsensira kwa karumyo ndabandanya urugendo rwanze. Hama rero bimaze kubira iminota 15 ndakura ko nyene kugira ndabe ingene bigende. Aha rero nca ndavanga ndumva ibiraya bimeze nk'ibihiye gatoyi biri mu gusha. Hama rero nsafata vya bitoki vyanze rero kuko ibitoki ntibikeneye akanya kanini murabizi ucugereka ko ngaho hejuru
uko nyene ubona ndi kubikora nukuri aka gasafuriya kabaye gato mugabo turagerageza kumanaginga nuko hama rero nsangereka ko ivyo bitoki vyanze ego uko nyene mubibona ebagabo nukuri ibintu birorose cafata rero yamaveji rero ndakata cansukako ngaho hejuru ego ebagabo nukuri ibi bintu murabona ko kw'imaso nukuri biboneka danje kandi biraryoha ibitunguru biryoshe indya ntimuzombwira ngo nze nkorese ibitunguru vyinshi ndabikunda kandi ibitunguru ni umuti ntuvange uzusirako rero umurumyo uko nyene ubibona ntiwigore ni uko nyene hama bihaheze iminota 10-12 vyabitse uca ubivanga bukebuke ntuvange nk'uko umenga ntufise umwanya koresha umwanya wawe ugenda musi uduza musi ku mpande uduza ebagabo uko nyene ubibona murabona ko ntari kwihuta kandi ndafise umwanya nukubiha umwanya ibintu kugira biryohe biha umwanya murabona ko ibintu biboneka neza ebagabo ndaravanze nyene bukebuke ndumvira no kakunyu kafase hama rero ca ndugara gakeyi ndarindira kandi kanya gatoyi murabona ngaho ko vyari biboneka ukundi kuntu kandi vyari bimeze nk'ibihiye ndafasa akatambi gatoyi ndacumitikira yandumve ko vyahiye hama rero ndavanga bukebuke ebagabo nukuri ku maso vyari kumota inzu yose sindobabesha izi nyama z'ubutumbutumbu ziraryoha mu biraya kandi zikongera zikaryoha no mu gitoki aha nukuri ibintu vyabonetse danje namwe murabibona nukuri ndababwiye ko ibi bintu vyantwaye karibu iminota 45 kubera nyene ntabwo ndagombye gukompereka ubuzima ndavyoroheze burya ikintu utetse utakimaze ugifasha ukagisira mu gakopo ukabisira mu ntuze muri firigo ikonje nukuri biramara iminsi izi nyama zimaze iminsi 3 eko murabona ko zikiboneka neza zikiryoshe mutwariye turahaga nukuri ebagabo bose ndababwira ngo bon voyage ubu ndababwira ngo bon appetit murakoze sawa.